Ni karibu cyane kuri channel, nizere ko muri kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Uyu munsi nongeye kubategurira ikindi kiganiro kuvuga ngo amajambo 8 anezeza cyane abasore canke abagabo. Ntarabananye kubabwira ayo majambo, ngomba nabibuse gukanda subscribe, like, share na comment kuri channel ya Dach Official kugira ngo video zose tuzokwama dushiraho muzironke atakigoranye. Nongera nshimira abakunze kudukurikirana, Imana ibahezagire cyane kuko turabona ko mubandanya mudusapotinga kuri iyi channel, na niyo mpamvu tubibashimira cyane cyane bivuye ku mutima. Uyu munsi ngomba tuvugane ku bintu 8 gusa akenshi uzosanga binezeza igitsina gabo. Ikintu cya mbere kinezereza abasore canke abagabo, ibuka kumubwira ko asa neza. Iyo mvuze kubwira umugabo ko asa neza, ni mu gihe umugabo yambaye impuzu akaberwa, ni mu gihe umukunzi wawe yambaye impuzu akaberwa. Mu by'ukuri mubwira ati usa neza, uraberewe, nk'uko nayo abikubwiye ko usa neza. Ako kajambo uca wumva ko kakuryoheye mu matwi. Birababaje kubona ngo umugabo yavuye mu rugo rwiwe, amaze kuva mu rugo rwiwe, hanyuma yambaye neza n'ukuri araberewe, arasohotse agiye ku rushengero kumbura gusenga, hanyuma akabwirwa n'abantu bo hanze ko aberewe. Mugabo wowe nk'umudamu wiwe yavuye mu nzu yambaye ubibona, ntushoboye no kumubwira ati sheri mu by'ukuri usa neza, sheri mu by'ukuri uraberewe. Akaca abibwirwa n'abantu bo hanze, ntibimugwa neza. Ariko wowe wenyine witanga ukamubwira ati sheri mukuru usa neza, kandi mu by'ukuri big up sana, uraberewe, agakuye mu nzu. Nubwo aza kukumvira hanze avuga ati wagatanguye ni umudamu wanjye, ubagatanguye n'umusheri wanjye, yambonye ko nsa neza kandi ko mbere. Urumva ko ari akantu gahafyeri cyane abagabo, gahafyeri cyane abasore. Mu gihe muba mukundanye, wamubona araje iwanyu yambaye neza, ukamubwirana ukuri sheri uraberewe, mu by'ukuri usa neza. Ni akajambo karyohera cyane igitsina gabo. Bose ubabwiye gutyo n'ukuri barabyishimira kandi bakaryoherwa, kuko baba babona yuko mubaha agaciro. nabo kujya nyine babaha agaciro, bababwira ko musa neza, muri beza, muri abagore cyangwa abakobwa, nabo bakumva mubabwira ati muraberewe. Mu by'ukuri ako ni akajambo kabaryohera cyane. Ikindi kintu ushobora gukora cyangwa ushobora kuvuga kigatuma umusore aryoherwa cyangwa umugabo anezerwa, mwereke ko wishimira cyane ukwitanga kwiwe, sibyo? Mubwire ko ushimiye kubw'ubufasha yagukoreye. Ibyo byose iyo ubikoze, mu by'ukuri araryoherwa. Iyo rero ugomba kumushimira ku bufasha yakoze, ni mu gihe akarorero yatashe agusanze uri mu nzu, kumburira mu gikoni uri kurateka. Ubwo nyine abana bavuye ku ishuri baraje, bakeneye guhindura uniforme zabo. Rero wowe uri mu bindi, umugabo ari ngaho, bikakiba ngombwa ko aba ari wategura abana, hanyuma wowe ukabandanya ibyo urimo. None ibintu byarahindutse, ibyari magera byaragerewe. Ubu mu mico yacu ya Kirundi, kari umugabo gufasha umugore ibikorwa byo muhira cyari ikibazo, ariko ubu bisigaye ari ibintu bisanzwe cyane kuba umugabo ashobora gufasha umugore wiwe ibikorwa byo muhira. Ni ibintu bisanzwe cyane, kubera ko ubu abagabo benshi baratembereye, ubu basigaye babifata ibintu bisanzwe. Noneho kijya gikorwa cyo guhindurira abana uniforme iki arabikoze.
umugore nawe uri mu bindi. Rero mu gihe yahejeje kubikora ntunumire, mushimire kuko ahejeje kugufasha igikorwa, kuko ibyo byose niwe wari kubikora, mugabo yabonye ko uri mu bindi ashimye kugufasha. Nta mpamvu rero n'imwe ihari yo guhora. Mushimire kuko ahejeje kugufasha igikorwa. Mu gihe rero wamushimiye aranezerwa cyane, kuko aba abona yuko ariko arafasha umuntu ashima, arabona ko ariko arafasha umuntu yiyumviye n'ejo cyangwa hirya y'ejo azogufasha. Mugabo uciye ujya ngaho ugahora, arashobora no kubiheba ibintu byo kuza aragufasha, uzoza urabyikorana wowe wenyine. Ikindi kintu kibanezeza cyane abasore cyangwa abagabo, igihe hari ikibazo muhumurize. Aho rero ni mu gihe afise ikibazo, ingorane. Hari abadamu bacana intege, hari abakobwa bacana intege. Umusore yagiye mu kibazo, swati akarorero ashobora kuba yirukanwa ku kazi, kuko byose bibaho. Amaze kwirukanwa ku kazi, icyo ni ikibazo, kuko iyo umuntu amaze kwirukanwa ku kazi kandi ari aho hantu hitirirwa ko hari amaronderero yiwe, hanyuma ku kazi kagahagarara, urumva ko aba agiye mu kibazo gikomeye cyane. Rero iyo bibaye uko uri umukobwa, rondera uburyo umuhumuriza, kuko umuhumurije bituma ziriya stress zose z'akazi zihera. Iyo umubaye hafi utamutererekanya, bituma anagukunda cyane dopesi. Ukamwereka ati sheri, ubuzima burahinduka, uyu munsi namba akazi kahagaze hano, Imana izaguha kandi. Ubuzima si ukuvuga ko akazi garangiye, ntibirasobanura ko ubuzima nabwo buciye burangirira aho, no. Imana izoguha kandi kazi, kandi ibintu bizobandanya bigenda neza. Hari impamvu aka karangiye, kumbura Imana iguteguriye agakomeye gusumbaga. Mu gihe rero umuhumurije ni ikintu gikomeye cyane. Ariko mu gihe umurekeranye yipfane, cyane hari n'abaca baheba, none akazi kaheze ishusho, none ubona gute? Ntawe turi bujyanane mu gihe akazi kaguheranye. Rero ubu ko akazi gaheze, nta bundi buhinga buhari. Ugaca usanga aranamuhevye kubera icyo kibazo cy'akazi. Burya ntabwo ari byiza. Agize kubura akazi, n'umukunzi aramuhevye, wibaza ko acajya mu bihe, ibyo bihe ku ruhande rw'iwe biba ari ibihe bimeze gute? Numva ko biba ari ibihe bikomeye cyane. Ariko iyo umuhumurije, ukamwereka ko byose bibaho, ukamwereka ko ubuzima buhinduka, ukamwereka ko hari igihe cyo kunezerwa n'igihe cy'amarira, ukamwereka ko hari igihe cy'akazi n'igihe akazi kaba kadahari, ubwo buzima akicara azi neza ko akwiye kubumenyera uko nyine buri, ko kuronka no kubura byose ari bimwe. Iyo rero utabikoze gutyo, ajya mu stress arenze kandi aragira ikibazo gikomeye cyane. Ariko iyo ufashe akanya ukamufasha, ukamuba hafi, ni ikintu kimunezeza cyane, gituma ava muri ayo stress imbere y'igihe. Ntabwo anayatebamo kuko yaronse umufasha ashobora kuba iyo mufashije ibyiyumviro aba afise, kandi arabikunda cyane. Ikintu cyo kuremesha umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu cyo kuremesha umukunzi mukundanye ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu cyo kuremesha umugabo muri kumwe mu nzu naho nyine ni ikintu gikomeye cyane, utamutererekeranya. Abagabo rero cyangwa abasore baranezererwa n'icyo kintu. Ikindi kintu kinezeza cyane abasore cyangwa abagabo, muhishurire ibanga ry'umubiri wawe. Iyo mvuze ko muhishurira ibanga ry'umubiri wawe, ni hamwe iyo agukoze nk'ahantu, ngomba gutanga nk'akarorero, arashobora kubikora ahantu ukamubwira ni sheri, iyo unkoze ngaha ndaryoherwa, sheri iyo unkoze ku itama ndaryoherwa, sheri iyo unkoze ku bitugu ndaryoherwa. Aho buri kuramuhishurira amabanga y'umubiri wawe. Sheri iyo umfumbatiye jyewe ndaryoherwa, canke iyo umpobeye biranezeza. Aho
aho uriko uramuhishurira amabanga y'umubiri wawe, bituma abandanya agira ibisumba ivyo yagukoreraga. Namba yaguhobera muri ubu buryo, aca arondera ubundi buryo ashobora kuguhoberamwo noneho bukunezeza cyane paraporo ya bwa bundi yahora akoresha, kubera iki wamuhishuriye ibanga ry'umubiri wawe. Sheri iyo unsomye ndaryoherwa, sibyo? Sheri uyu ndebye amaso myandi, amaso yawe nagwanje agahura, biranezeza. Ayo n'amajambo amuryohera mu gihe wariseruye iryo jambo ukarivuga. Yaba ari umusore yaba ari umugabo, bose bararyoherwa mu gihe muba muriko murababwira amabanga y'imibiri yanyu. Ikindi kintu kinezeza abasore canke abagabo, mwereke ko umwubaha. Nta muntu n'umwe w'umugabo canke umusore adakeneye kubaho. Umugabo iyo ava akagera arakeneye kubaho. Mwereke ko umwubaha kuri iki na kiriya, ukimwubahiriza nk'umugabo mu rugo. Iyo umweretse ko umwubaha, ni ikintu kimunezeza cyane. N'umukunzi wawe nubwo muba mutari abana, ukamwereka ko umwubaha, nabyo nyine ni ibintu byiza cyane, birabaryohera. Ikindi kintu kinezeza igitsina gabo, nkunda uburyo ukora ikintu runaka. Iyo umugabo wawe yakoze nk'ikintu runaka, ngomba gufata nk'akaruru, yakoze nka projet runaka, hanyuma iyo projet ikagenda neza, ukabwira ati sheri, nkunda ukuntu ukora iki kintu, nkunda ukuntu wagikoze, nkunda ukuntu bimeze. Ni ikintu kimuryohera cyane, nubwo yogikora hanyuma ntikipase canke, kuko byose ntabwo uzabikora ngo bigende neza. Hari icyo ashobora gukora ntikigende neza, hari n'icyo akora kikagenda neza. Nubwo yogikora ntikigende neza, ukamubwira ati nkunda ukuntu ukora ibintu, nkunda ukuntu ukora projet zawe. Nubwo kijya kitagenze neza, mugabo wari wagerageje, umuteye courage, utumye umuha ingufu n'imbaraga zo kubandanya gukora n'ibindi. Ikindi kintu kinezeza abasore canke abagabo, urashobora kumubaza ese uravyumva gute? Uvyumva gute? Umva kari akajambo koroshe cyane, n'akajambo gatonya, ese uvyumva gute? Aka ni akajambo gakomeye cyane iyo ukabajije umuntu, kuko arashobora nawe kukubwira ingene avyumva, mugaca mugenda muriko murunguranya ubwenge ku bintu runaka, kumburemo muriko murakora. Canke arashobora kukubwira n'ivyo utazi ukabimenyeraho, canke ivyo atazi navyo arashobora kubikubwira ati sheri, ibyo byose jewe ibi ndabona umenga ntabyo numva neza, uvyumva gute? Ibyo numva bitagenda nibi. Hanyuma wowe wamaze kubikubwira, ufise nawe ucumuha iciyumviro cyawe. Ivyo utumva sheri, dukwiye kubigenza ukuntu, kandi ibintu bigaca bigenda neza cyane hagati ya mwese babiri. Hama murakoze cyane ababandanya bankurikirana, Imana ibahezagire cyane naho utaha. Bye bye.